Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru ntibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane cyane kuba biriko biravugwa mu gisata ca politike be nibindi vyinshi babiriko biravugwa hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mugihe benshi mu bakurikiranira hafi vya politike bariko barabona ko muri iyi minsi President Evariste Ndayishimiye umutwe ushobora kuba washushe bivanye n'ingingo arimwo arafata ndetse n'amajambo arimwo arashikiriza muri no minsi cyane cyane nk'ivyavugiye no mu kiganiro Pacifique Ninahazwa arongo ishiramwe Fokode yoba yaragirishije ku munsi w'Imana n'abandi batumire batandukanye. Ivyo rero ngo ni ibintu vyatumye icuka kibi kibandanya kuba kwiyongera mu mugambwe CNDD-FDD ndetse no mu ndongozi zitandukanye mu nzego z'igihugu, hoba izo mu mugambwe, iz'umutekano ndetse n'izo mu gisata ca politike. Bikavugwa yuko rero President Evariste Ndayishimiye mu minsi iri imbere ashobora kugenda arafata ingingo zitandukanye cyane cyane zo gukura bimwe mu bihangange mu myanya canke se mu bibanza birimwo ibindi akabihindurira amabanga kugira ngo abandanye yifatiye ubutegetsi bwose bw'igihugu mu minwe. Hakaba hari amakuru avuga yuko President Ndayishimiye kandi ashobora kuba yaragerageje gukura General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi ariko bikamuta ku amazi. Nkuko vyigeze gutangazwa na Bob Rugurika umuyobozi w'iradio RPA yemeje ko President Evariste Ndayishimiye yashize umukono ku itegeko rikura Prime Niyongabo mu mabanga y'umukuru w'igisirikare, maze ico gihe biramunanira kuko benshi banse ko iryo kete rishigwa ko umukono. Mu bavyanse akaba harimwo na General Gervasi Ndirakobuca. Aho rero ngo niho hoba haravuye ibihuha vyavugaga yuko hari umugambi wo gutemagaza ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze. Ngico bikoze amakuru ahari yemeza ko President Ndayishimiye ashaka kwikura ko General Niyongabo. Ayo makuru nyene akemeza ko abasirikare badashikikiye Prime Niyongabo bivanye na vyinshi bamwagiriza harimo ubusuma bwinshi. Uyo abarongoye kandi bakavuga ko ari we yari yarabujije ko baronka agashara kisununuye. Nimwe kandi ari n'inkuru tuzogaruka ko y'abasirikare bapfunzwe bahora bakora mu biro bijejwe imishara y'abasoda. Abo nabo nyene bakemeza ko bazira ubusuma bw'imishara bakabushira ku mukuru w'igisirikare. Abahinga bakurikirana ivy'igisoda cy'u Burundi bakavuga ko hakenewe audit ku kungena amafaranga y'igisoda akoreshwa. Bose bakagaruka ku busuma bw'imonogoje mu gisirikare. Bamwe bati mbega President Evariste Ndayishimiye arashobora kuzikura ko ngo yabereye pare ku bugeni. Ese koko General Niyongabo yoba ageze ashaka kwikura ko pare wiwe? Navyo tuzobigaruka ko. Ni mu gihe benshi mu bakurikiranira hafi vya politike bavuga ko ibintu nk'ibi bivyara ikintu kibi cyane mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Ibihangange bica bicungana bikabana bimeze nka bugabo bwigaba, hakabura ufata ingingo zikiza igihugu. Umugani wa Jacques Bigirimana ngo umukuru w'igihugu narinde. Ni mugihe kandi benshi bavuze ko Prime Niyongabo nanone President Evariste Ndayishimiye yoba ashaka kumwikurako, ariko benshi bakibaza ikibazo kigira kiti ese ko Prime Niyongabo yaronkejwe ikindi kibanza c'iteka ubwo koko ivyo gukugwa biracakenewe canke se biracashobokeye President Evariste Ndayishimiye? Ni mu gihe benshi niba bavyibuka neza mu mwaka uheze hari kugenekerezo 18 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2024 President Ndayishimiye niwe wenyene yishiriye umukono ku itegeko rigena General Prime Niyongabo mu mabanga y'umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe imidari y'iteka uwo bita Chancelier des Ordres Nationaux. Uretse umukuru wago kandi urwo rwego bita Conseil des Ordres Nationaux rusanzwe rugizwe n'abandi bantu 8 baganwa n'umukuru w'igihugu. Urongo urwo rwego rero abafise icubahiro kingana n'icumushikiranganje kandi ahabwa ivyankenerwa canke se avantage bisanzwe bihabwa abashikiranganje. Nukuvuga ko Prime Niyongabo muri iki gihugu kuri bafise ibibanza bibiri kandi vyose bihambaye mu rwego rw'igihugu, harimo kuba ari we Chancelier des Ordres Nationaux, nukuvuga nyene umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe imidari y'iteka kandi akongera akaba urongoye ibiro bikuru vy'igisirikare. Nkuko tubigarutse ko abafise icubahiro kingana n'icumushikiranganje. Abagize ubwo rwego bose bagabwa kandi n'umukuru w'igihugu asanzwe yitwa Grand Chancelier des Ordres Nationaux. Urwego rukaba rufasha umukuru w'igihugu guhitamwo abahabwa ibidari vy'iteka n'ubushimwe bw'igihugu.
muri ayo mabanga General Niyongabo akaba kandi yari yasubiriye umuhisi Lieutenant General Godefroid Bizimana yari yaragenywe mu mwaka w'ibihumbi 2023 nawe ico gihe akaba yari yarasubiriye General Lieutenant General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya yari yaragenywe muri ayo mabanga mu mwaka w'ibihumbi 2019 nawe yarasubiriye Alain Guillaume Bunyoni yari yaragenywe mu Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2015 kuko wa mbere yahawe ayo mabanga ari Augustin Sanze yari yaragenywe mu mwaka w'ibihumbi 2013 nkuko amakuru abivuga kandi kugeza ubu Prime Niyongabo niwe mukuru w'igisirikare cy'u Burundi amaze umwanya munini cyane muri ayo mabanga nta wundi muntu yari bwamare imyaka irenga 12 muri ayo mabanga umukurikira akaba ari General Major Thomas Ndabeme yabaye muri ayo mabanga imyaka 9 kuva mu mwaka w'igihumbi 1967 gushika mu mwaka w'igihumbi 1976 hari abavuga rero ko atari vyiza na gato ko umukuru w'igisirikare amara umwanya munini cyane mu mabanga kubera aca gitwara nk'umurima wiwe narirya urwego rukoresha amafaranga menshi cyane muri kino gihe rero General Niyongabo akabafatwa nk'umwe mu batunzi ba mbere mu Burundi mu gihe vyinshi mu vyadandaza binafatanye n'ibikorwa vy'igisirikare biravuga ko igisirikare cyo bakandi kigurira imiti muri pharmacie za Prime Niyongabo ko microfinance yiwe ukikorana n'igisirikare karutse gushira yindi microfinance yitwa abasirikare batari ku mutahe wayo ukaba ahanini wa Prime Niyongabo n'uwitwara akaba umusirikare yahoze ajejwe umutekano wiwe Prime Niyongabo kandi akabavugwa kuri vyinshi mu rudandazwa akora kandi rwo kurangura inzoga zikorerwa mu gihugu cy'ababanyi cy'u Rwanda mbere akabandanya kandi yinjiza mu gihugu muri kino gihe bivugwa ko imbibe igihugu cy'u Burundi gihana n'igihugu cy'u Rwanda zose zugawe General Prime Niyongabo kandi akabazwi nk'umwe mu basirikare kandi bacuditse namwe mu bihangange bikomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 haravuzwe ibihuha vyinshi bitandukanye ndetse n'amakuru ashigwa habona ko Prime Niyongabo yashaka kunyeganyeza kubogozwa ariko abandi bakavuga ko President Ndayishimiye atoshobora kumukora ko kuko nanone yo bayikoze mu jisha abandi bati Ndayishimiye kuba afise kubashaka kwifatira ibisata vyose mu minwe arashobora kumukura mu ubutegetsi Nimwe kandi abagerageje gutembagaza ubutegetsi kugenekerezo 13 Rusama mwaka w'ibihumbi 2015 bavuze ko umugambi bawuteguranye na General Prime Niyongabo yari umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare be na General Ponsier Gacibwenge yari umushikiranganje wo kwivuna abansi ibintu vyoba vyarayangaye hageze kumvikana urongora igihugu Prime Niyongabo yashobora kwemera ko igihugu gitwagwa na General Major Godefroid Niyombare yafata nk'umukeba wiwe Prime Niyongabo rero ngo yoba yabona ko atakazoza ariko bafise mu gihugu gitwagwa na Niyombare mbere n'inyungu ziwe z'ubutunzi yabona ko zishobora kubangamirwa bikomeye mu gihe atabubasha yariko bagifise ku gisirikare muri gutyo rero yahisemo kubwira vyose President Nkurunziza na wamuhemba kuguma mu mabanga no kuduzwa amapete mu mwanya kugeza ku ipete rya nyuma rishoboka mu gisirikare cy'u Burundi bamwe bati ese koko President Vice Ndayishimiye muri bihe bitoroshe vya politike ariko aracamwo arashobora kwikura iki gihangange kimaze imyaka irenga 12 muri iki kibanza reka dutegereze tuzoraba kuko ari nande makuru menshi tukiriko turatohoza tuzobageza ko ajanye n'ibivugwa kuri uyu arongwe gisoda cy'u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 ni mu Gitega isozerwa ry'urukurikirane rya dosiye y'ubutungane iyamirijwe ku banyeshuri ba Green Hills abanyeshuri bose 25 ba Green Hills International College y'Igitega umugwa mukuru wa politike w'igihugu bari bafashwe mu mpera z'ukwezi kwa Gitugutu kumvozi cyakorewe ku ishure kikava kijanwa mu butungane bararekuwe bose abanyeshuri 19 bari bagisigaye mu munyororo nabo bararekuwe kwigenekerezo ya 6 munyonyo kwitegeko ry'umushikiranganje w'ubutungane n'agateka kazi na muntu Artemone Katihabwa iyo ngingo yafashwe inyuma y'imisi myinshi havugwa amajambo menshi ku ifatwa ryabo ryaboneka ko ryihutishijwe na benshi mu babikurikiranira hafi iyo ngingo yo kubahagarika yavuye ku mukenyezi yahoze arongoye sena risubiramwe imanza ya Gitega yabogojwe mu mabanga kwigenekerezo y'indwi munyonyo uheze mu ntango abanyeshuri 25 bose bari bahagaritswe batanu muri bo bari bapfungiwe mu iborero rikuru rya Gitega mu gihe 14 bari bapfungiwe mu mabohero y'igipolisi c'intara abatandatu bari basigaye barekuwe imbere y'ingingo y'umushikiranganje irekurwa ry'abo banyeshuri ryakozwe imbere y'urongoye senare nahinyuzwa n'umushikiriza amanza kizigenza wa Republika ni ingingo yashimwe cyane n'abavyeyi batandukanye
umwe mu bavyeyi b'abanyeshure atashimye kwivuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe arashima iyo ngingo akabona ko ari ingingo y'ubutungane nyabwo kandi y'ubuntu. Utirekurwa ry'urwo rwaruka kiretse ko ari ingingo nziza y'ubutungane ni igikorwa cyo gushima kandi ikora ku mutima w'abavyeyi benshi. Akavuga ko ashimira umushikiranganje w'ubutungane. Abo banyeshure bari bahagaritswe nyuma y'ingingo yiyamirijwe yafashwe mu mushuhirano. Bw'amasoko menshi uwo mushikiriza amanza yoba yaranse kwagura amatohoza yiwe ku banyeshure baturuka mu miryango ikomeye nk'abana b'abategetsi n'intwazangabo nkuru mu gihe iryo shure rizwi ko ryakira abana bava mu miryango ikomeye. Iyo nyifato rero yari yamirijwe n'abatari bake mu bavyeyi biyamirije ubutungane bwa gihutihuti. Kugaruka mu buzima bw'ishure. Inyuma yo kurekurwa abo banyeshure baciye basubira mu ndaro kuri uwo mugoroba nyene. Bukeye bwaho baca barasubira gukurikirana ivyigwa. Icuka caragabanutse kuri iryo shure aho abigisha n'abavyeyi bizeye ko umutekano ugiye kugaruka. Abavyeyi nabo bakaba ariko kandi basaba umuco. Abavyeyi b'abanyeshure barasavye kandi ko imiliyoni 89 z'amarundi zari zimaze gutangwa mu ntumbero yo gusanura ibikoresho vy'ishure vyononekaye zishigwa ku bubiko bw'ubushikiranganje bw'ubutungane. Bagasaba ko ayo mafaranga yokoreshwa mu muco mu kurindira ko amatoza y'igipolisi abandanya. Agacerere k'indongozi mu gisata c'ubutungane muri ako karere. Uburongozi bwa Green Hills International College n'umukenyezi yahora arongoye parike ntibashimye kugira ico bashikirije kuri iyo ngingo nk'uko amatwi adusumira abitumenyesha. Ni mu gihe kandi muri kano kanya hari indi dosiye ejeje kudushikira cyane iyo ikaba ari dosiye igaruka ku gateka kazina muntu. Ngibara ryaguye mu Rumonge. Abapolisi nibo bonyene bifatiye mu minwe igikorwa cyo kugandagura umunyagihugu. Uwo munyagihugu yagandaguwe n'abapolisi yitwa Irakoze Eric, benshi batazira Mututsi w'imyaka 36, akabavuka ku mutumba Maramvya komine n'intara ya Rutana mu ndinganizo ya kera, ariko ubu ni komine Rutana n'intara ya Burunga. Kumvo z'akazi Eric yabaho bita mu Kigwena komine Rumonge kuko yari umushoferi yunguruza abantu n'imodoka yo mu bwoko bwa Probox bava mu gisagara ca Rumonge baja mu Kigwena. Reka tugaruke ku rupfu rwa Irakoze Eric. Kuri uno munsi wa kabiri genekerezo ya 11 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2025 Eric yazindukiye mu kazi kiwe ka misi yose nk'uko yahora. Hagati y'isaha 5 n'isaha 6 niho Eric yinjiraho basanze bokereza imikeke hari n'ubunwero aho benshi bita kwa Mogas imbere ya Kopek Rumonge, aho yasavye umukeke atangura kupfungura. Muri ako kanya rero haciye hinjira abapolisi bavuga ko baje kurondera abanyagihugu banywa inzoga amasaha ataragera. Abo bapolisi basanze Eric yajeje gufungura wa mukeke wiwe baca bamwagiriza ko yaje kunywa inzoga. Eric yabishuye ko we yaje gufungura. Bidatevye umupolisi yaciye amutera ikofi. Eric aca arabandagara agwa hasi, ariko vyakunze ko avyuka acariruka nk'ugiye gusohoka. Eric ashitse ku muryango usohoka yaciye hasanga abandi bapolisi babiri bari bahahagaze, baca baramufata batangura kumukubita bidasanzwe. Bamukubise bamuhondaguza iminwa y'inkoho, bongera kandi bamukandagira, nukuvuga bamuhonyora n'ibirato mu nda no mu mutwe. Eric yaciye agirwa ko acikanira aho nyene yari ariko arakubitwa nkuko binaboneka ku isanamu dufise. Ubwo nyene baciye banyaragasa ko ngo bamutwaye kwa muganga mu bitaro bikuru vya Rumonge, ariko abaganga bababwiye ko bazanye umuntu yamaze gucikana ahubwo bamutwara mu buruhukiro. Ikiziga ca Eric caciye gitwagwa mu buruhukiro bw'ibitaro vya Rumonge. Uru rupfu rero ni urupfu rwababaje cyane umuryango w'umuhisi n'abanyagihugu baho mu Rumonge, bagasaba ko abapolisi bagandaguye umunyagihugu borengutswe imbere y'ubutungane mu rubanza rw'ikibiriraho kugira ngo bahanigwe ako kabi bakoze. Ni urupfu rubabaje cyane kandi dutera ivyatsi mu ishiramwe ryacu. Ni urupfu ruri mu rukurikirane rw'impfu nyinshi zikorwa n'abapolisi bikunyurwa nuko batigera bahanwa. Tudusaba ko uko kudahana guhagarara kugira ngo inzego z'umutekano zibe arizo zibizo gukingira abanyagihugu atari ukubagandagura. Eric Irakoze yitavye Imana mu gihe yaheruka gushinga ugwiwe vuba, kandi natwe turabujije umuryango wabuze Imana kandi yakire uyu Eric Mubayo.
ni mu gihe kandi hari byinshi biriko biravugwa irya nino ngacu Burundi benshi bagira kandi baze kugaruka ko ni mu gihe hari byinshi biriko biratangazwa cyane cyane mu bisata bitandukanye harimo ica politike ubutunzi n'ibindi byinshi biriko biravugwa gusa mu mwanya uri imbere turaza kubashikiriza andi makuru ariko aravugwa agezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane kubiba biriko biravugwa henshi hatandukanye ariko kandi mbere ko dusozera no makuru akaba ari nundi munyagihugu ariko aratabarizwa yitwa Mugisha Moyize umunyagihugu ariko aratabarizwa nawe nyuma yo gufatwa bunyuruzwe n'abakozi biperereza Mugisha Moyize w'imyaka 34 avuka ku mutumba cyangwa se quartier Sanzu zone na commune Ruyigi intara ya Buhumuza ni ntasanzwe anafitiye urugo kuko arubatse afise umugore n'abana babiri mu kazi kiwe ka misi yose Mugisha Eric asanzwe ari umuforoma ku bitaro Rema aho nyene mu Ruyigi hambavu y'ivyo kandi asanzwe afise ivyo adandaza kongera agakora ivya Rumikashi no bita umusuperier muri Rumikashi nta vya politike azwimwo ku munsi wa mbere rero ni ukuvuga ku munsi w'ejo uheze igenekerezo rya 10 Munyonyo uyu mwaka niho haza imodoka y'iperereza yo mu bwoko bwa double cabine yirabura ifise iyo bitabonerana ariko itagira imparati haba imbere canke inyuma iyo modoka yashikiye aho Mugisha Eric asanzwe akorera ivyo vya Rumikashi ku isoko yo mu Ruyigi igihe cy'isaha 5:15 haciye havamwe abapolisi babiri bambaye umwambaro w'akazi baca baramucakira bamwuriza modoka iciragenda yerekeza Igitega abanyagihugu bakorera aho mu isoko bagerageje kubaza impamvu Mugisha yafashwe atanu mutaha umuhagarika baca batega ubwoba nabo bapolisi ko ataco bobaza kuva Mugisha Moyize twawe mu mwanya wa mbere telefone we yahamagara gusona ariko akabura uwitaba mu nyuma rero telefone yiwe yahavuye izimwa ntiyasubiye kurengana abanyagihugu harimo n'umuryango we bafise ubwoba bwinshi n'amakenga ku mutekano wiwe bagasaba inzego z'umutekano gufasha kumenya uwabaho yoba ari nuko amerewe rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya vyonda subscribe canke sabone niba utarafite ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigazwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yo mu gisata ca politike agati y'akazi na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye biriko biravugwa ijya rino ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni Umuza TV rero Imana iba hezagire.